gushimwa tugirage cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. Leduc, usanzwe uri muri SMS, est-ce que byakoroheye kwinjiramwo kwiyadapta byari bimeze gute? Ubwo bigoye cyane kuko jewe bisanzwe ndi umunyamasoni ndatinya pana bisanzwe. Rero igihe najayo urazi igihe uzi yuko ukunda umuntu kandi ukaba umurespekta biragiye gukorana n'umuntu usanzwe ukunda kandi nariyumvira kuba nkabo kuko ndavyibuka ntangura kuri mana avuga yo mana ndakeneye kuzumva nk'aba SMS après cyane nk'occasion yo gukorana nabo donc mu répétition birangyohera ndagerageza kubana nabo akanya gato yavyo après baca bangirira agafaveur niko bavyita baca barabinsaba kuza muri groupe muri SMS umva yagiye no kuri je kubona waraheza kubona ushaka kuririmba nk'aba SMS ariko ucironka opportunité yo kwitwa mu SMS umva ni kintu kirimo cyane. Rero kuri je nuvuga yuko naratinya bwa mbere naje muri epoque ndavyibuka naje bakora amavanzi n'amawaves ndavuga nande bigenza gute ibintu namenyereye ndabikora gute jewe wadi dutwabera gute kwigira nacitse none gazananya abana bigaye kubera gusashe kubikora ndacika impene ariko nyine petit ndagenda ndakora reka basi ndaje nemera muri mwanya pema kiriya gihe narashaka gukompeta nkumva yuko ndabaye kuko bandushije ariko naje kame muri musi ndashaka gukompeta nkumva yuko basi ari bamwe ndushije muri bo. You've got a friend in me, oh, you've got a friend in me, yeah, life will get you down, you've got a friend in me, yeah, you've got a friend in me, oh, you've got a friend in me. Life can get you down, turn up from around. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Oh, you've got a friend in me. Leduc kuririmba neza cyane. Murakoze. Leduc na featuring wimirije gukora n'abandi baririmbyi kubera biremewe ndibaza muri groupe yuko uja gukora featuring nazo wimirije gukorana n'abanyarwanda gukora n'abarundi amaplan yawe nayahe? Bon kuko atamuntu n'umwe turabikorana kandi atamuntu n'umwe arabisaba canke wagenda bimusabe bon mbona yuko mu bisanzwe ntivyemewe bon ntibibujijwe nako ntibibujijwe ko ukora indirimbo ntimerosha kuguha indirimbo ukumva yuko ushaka kuyikorana cyangwa ushaka gukora n'undi muntu ntibujijwe gukora indirimbo bivanye n'ico nkemera mwavuganye ko ariko kuko mvuga opportunité canke occasion kuko ntarabona umuntu ashobora kuzangira dukora indirimbo muri uwo mwanya sindakora iyo ndirimbo ariko peut-être aje turashobora gukorana it's okay turashobora gukorana yego. Leduc uri umuririmbyi uri umwigisha uraja ku ishuri n'izihe discipline ufise kugira ibyo byose ubimanaging? Okay ndafata umwanya kandi ukwiye ikintu cyose ndagifitiye umwanya. Umuririmbyi mwiza ni umuntu kwanza atangura gupanga umwanya wiwe neza mvuze mu mashuri utegerezwa nyine kuba nyine uwa mbere mu bikorwa kuko navyo biba bikenerwa ariko kandi no kuririmba mvuze kuri discipline kuririmba hoho ndumva ikintu gikomeye cyane. Abaririmbyi benshi nkunda kubabwira bamwe tuvugana ndakunda kubabwira mu kuri discipline hari ibintu kanaka bategerezwa gukora kubera ijwi ryabo rimere neza donc hari ibintu bategerezwa
guheba ni sacrifice hari ibintu udashobora kurya hari ibintu udashobora kunywa ego ubuze discipline ubuze kuruhuka Leduc wewe ubuze ko ukora gushika 4 de mat twizeye ko umwanya uzawushiramwo vuba ndiko ndabikorera ko ariko biragoye ndaruhuka nk'uvuye ku ishuri hari igihe mfata umwanya nkaryama kandi baje ndyamye ku mugoroba ndashobora kuryama kuva 14h gushika 21h ntarabyuka c'est 21h hoho ndabyishe mba ndabitswe nje gukora gushika mu gitondo amanywe kwa ni activité donc niko bimeze mu buzima busanzwe ariko ndaruhuka bikwiye vraiment fasha umwanya wo kuruhuka ndaruhuka ariko ntabise umwanya nta kundi si jewe yego Leduc ndumva ko investissement yawe nini vraiment ni music n'ishuri est-ce que ari uburyo bwawe kwinjiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane buriho kuko na ndabivuga ndabisabana nigisha yego ndabisabana nigisha kandi bamwe bari mu gihugu abandi bari mu gihugu mfise babiri Canada mfise babiri Etats-Unis mfise umwe Australie mfise batatu Norvège mfise umwe Afrique du Sud mfise babiri ariko abandi basigaye nyine ni mu Rwanda no mu Burundi donc mfise babiri mu Burundi batatu mu Rwanda urumva niko ngerageza gukora bobo sije nabwiye bampa amafaranga oya umwe muri bo yambwiye no ego urazwigisha ariko kandi urafata umwanya mwiza ukutwigisha none ko kugumuruha kandi twe duhari kuko kidashobora kuguha basi make urabe ko ushaka kurekipera basi uvuge wow aya n'amafuri y'ivyo nkoreramwo utubwira ibintu byinshi cyane je numva ngo turirimbira n'abafans uturirimbira akaririmbo kamwe turakunda kuraba kuri IG yawe urakunda kugira tu video twinshi cyane tukuririmba vraiment shaka turirimbira eko it's okay okay to go high so hero turakuimbaza ukwiriye gushimwa to be like you cyubahiro turakuimbaza ukwiriye gushimwa. Merci. Oh, wow. Indirimbo yacitse y'ikinyamerika mu kanya gatonye. Leduc, numva umengo se carrière zibiri yo kuririmba niyo kuba umuticha. Niki uzobandanya wamwe muri ivyo byose? Nyuma byose bishoboka. Byose birashoboka gusa sinizera yuko jewe kuririmba nzobihagarika. Naho abanyafrika twaramaze kwishyiramo yuko tugeze muri imyaka tuzobihagarika kuko bamwe bazogira mu mariage sinza ariko jewe umuziki n'ubuzima ndakeneye kubandanya umuziki bishitse nkaho muhagarika kuririmba sinzohagarika kwigisha ntegereza kuguma nigisha donc ivyo mene ndabire kure nanje abandi babimenye kuko birababaje kubona umuririmbyi kuko nitahuye yuko abantu bose bazi kuririmba reka ndabivuge neza twese turafise amajwi ariko si twese tuzi gukoresha amajwi yacu neza kuko ndashaka ko mfise ijwi kandi nkaririmba neza ariko ntazi exactement ivyo ndirimba ni biki kuririmba ntibihagaze mu jwi gusa kuririmba bihagaze no kumenya n'ivyo uri kuririmba exactement ni biki rero none nareka kuririmba jewe ariko nkere ku bintu nyine akwiye gukora ijwi rye rikamera neza simbona yuko hari ikizoba capfuye ahubwo azoguma atera imbere biciye mu ijwi giyo yego